Iyi Korea ya ruguru iravuga ko yagerageje neza intwaro nshya ifite ingufu zidasanzwe ikaze. Kuri uyu wa gatanu, Korea ya ruguru yatangaje ko yagerageje neza intwaro nshya ifite ingufu nyinshi kandi ko ariyo ya mbere y'ubwoko iki gihugu gikoze. Ibi bije nyuma y'ukwezi kurenga Korea ya ruguru irashe misile n'ibisasu byinshi mu rwego rwo gusubiza imyitozo ya gisirikare ihuriweho hagati ya Amerika na Korea yepfo mu karere. Ibiro ntaramakuru bya Korea ya ruguru KSNA byatangaje ko ikigo gikomeye kiri mu shuri rikuru ry'ubumenyi bwa gisirikare cyagerageje neza igisasu gifite ingufu za 140 TF-24 icyambere mu gihugu cyarasiwe Isohai ahari ikibanza cyoherezwamo ibyogajuru mu gitondo cyo kuri wa 15 Ukuboza. Kim Jong-un, umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abakozi muri Korea akaba na perezida wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya Korea ya ruguru, niwe wayoboye iri gerageza ry'ingenzi aho ngaho. Igeragezwa rya Pyongyang ry'intwaro nshya arije mu gihe hakomeje kugaragara umwuka mubi mu karere Korea iherereyemo, aho Amerika na Korea y'Epfo byatangiye imyitozo ihuriweho ya gisirikare mu gihe amajyaruguru yarashe misile nyinshi zirimo misile za Baltike zambukiranya imigabane. Cha Somalia cagiriza abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab kuba bariko barimura abasivile babakura mu bigwati n'ibisagara kimaze kwigarurira. Abategetsi mu gisirikare ca Somalia bavuga ko ibi Al-Shabaab ibikora kugira abo basivile ntibashobore gukorana n'igisirikare. Al-Shabaab iriko kandi iranyuruza imiryango y'abasivile biyemeje gufashanya na leta mu kubarwanya nko kubahana. Leta ya Somalia ivuga ko yigaruriye hafi ibigwati n'ibisagara hafi 70 byahora bigenzurwa na Al-Shabaab. Igisagara giherutse gufatwa vuba ni Adan Yabar kiri mu ntara ya Middle Shabelle. Igihe igisirikare ca leta kihashika ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa-12 casanze ata musivile n'umwe aharangwa. Abategetsi ba gisirikare bavuga ko bamwe mu banyagihugu bahunze igihe imigwano yari ihegereye, ariko abandi bategetswe na Al-Shabaab kuhava imbere yaho. Muri Afrika kandi perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo avuga ko leta ya gisirikare ya Burkina Faso yahaye akazi abacangero b'Abarusiya ko gufasha kurwanya iterabwoba ryazingamitse igihugu. Avuga kandi ko Burkina Faso ikoresha ubutare mu kubahemba. Imihari y'iterabwoba ya leta ya Kisilamu yarongereje imitego mu mabarabara muri Burkina Faso bituma abategetsi ba gisirikare baza barakuranaho bagiriza bamwe ko bananiwe gutunganya umutekano. Igisirikare kiriko kiragerageza gusubira kugenzura igihugu cyose. Abahinga bemeza ko umutegetsi w'iki gihe muri Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré ariko arakoresha abacangero b'Abarusiya bikompanyi Wagner kurwanya abajihadi.